shimwa mukiza nizigirwa n'ijambo ryose uvuga. Iyo urose umufasha hariho akavarere ajute, hariho ikintu ciyongerako ku byo wari usanzwe ukora. Aha nerekanye abaririmbyi, voilà. Nimba ari muri commerce, nimba ari ukwigisha, nimba ari ukuroba, nimba ari ukuvuga amazina, nimba ari ukwandika, hari ikintu ciyongera. Hari ikintu kiryoha kikaryohera abantu bakavuga bati kare vyahora biryoha ubu hoho birarengeje. Mana yanje. Iyo urongoye hashoboka ibintu bitatu. Ushobora gutera imbere, ushobora kugira marche sur place, ukaguma aho wari canke naho ugasubira inyuma. Ivyo wari kurakora bigahomba. Voilà, nico gituma abantu bitahuye usanga bitonda cane canke batihutira cane kurongora uwo ari we wese kuko baba bariko bakingira imihamagaro yabo. Kuko ushije aha hantu ivyo wari kurakora vyose biba bigiye canke naho ukazokwamira ngaho udatera imbere. Aha ntange nk'akarorero jewe ndumwigisha. Kumure murumva ingene ntanga ivyigwa buri munsi. Ariko ngaha cyo gituma je nemera mariage. Harimo akantu gahatse, harimwo ikirungo kibuze. Umunsi ico kirungo cabonetse, muzokumva yuko hari ikintu cahindutse. Nijwi muzokumva ko ryahindutse wampaye inka. Aha hariho umuntu kanaka ari ahantu ntazi yaremwe ubwanje, yaremwe kugira ngo azoze gukompleta canke kuzibira igihengeri cari gisanzwe kiriho. Fabrice ati je nanditse indirimbo numva haba harimwo agahaze mugabo ashize mwijwi ryiwe gacumuzagazaga, voilà, igakiryoha cane. Voilà, uwo rero niwe bita umufasha. Azana valere ajute, hari akantu azana aje gushira mu vyo wari usanzwe uri kurakora, bigahingurwa canke bikaba ameliore, bigaca biryoha gusumba. Hello everyone, welcome to the very first episode of the Fabrice and Maya Sing and Chat podcast. I'm so excited that you could join us. My name is Maya Nzeimana. I'm Fabrice Nzeimana. And we are a couple. We're a married couple. We're worship leaders and ministers. I'm a teacher. And we're so excited to be able to just be able to chat about life, about faith, about ministry, about different things that affect all of us. So I hope that you're going to enjoy. Why don't you tell us about this first series that we're about to start? What is this series about and why do you think it's important? Ibi inka Fabrice ariko arabivuga wenyene ego vyojyoha. Voilà, vyojyoha vraiment. Mugabo hagiyemo uwundi muntu. Murumva yuko bica biba amavuta. Bica biryoha cyane. Mana yanje. So we are basically talking about the importance of church, why we should go to church, why we should attend a physical location church. Probably also talk about some of the things that make church so important. Yeah, so we're talking about why it's important to go to a physical local gathering. It's really important to use these terms today because we are needing to differentiate when we talk about church. And so Fabrice, tell us, what is the meaning of church? The word church comes from the Greek word Akakan, mana yanje. Yaba ari Fabrice ari we ariko aravuga ibi wenyene. Vyari kuryoha mugabo murumva yuko harimwo akantu kameme kariko karabiryosha. church. Yeah. That's the healthy way to go about these things. Yeah.
All right. Thank you for joining us for this first episode. Please make sure that you stay connected so that you can watch the rest of the episodes and many more great ones coming up. God bless you. My name is Maya Nzeyimana. And Fabrice Nzeyimana. hitamwo umuntu muhuza ibiri muri mwe, hitamwo umuntu mwoshigikirana kugira ngo mushike kwiyerekwa. Voilà, umuntu mudasangiye iyerekwa, umuntu mutumvikana kwiyerekwa, uwo muntu nturinde, ntiwigereze ko umushobore kubana. turahimbaza tukandika indirimbo, turakora ibiteramo, ariko dusanzwe dukora n'ubundi buzima busanzwe. Rero navuga muri make mwatugendeye nk'abahanzi nko mubivuga, abaririmbyi, tukaba turongoye umugwi witwa Heavenly Melodies Africa, hari umuryango urimo abahimbaza Imana n'abatazira mu bihugu bitandukanye bya hano muri Afrika. Nkababonye nka couple akenshi cyangwa se nk'uko mwabivuze muri abaririmbyi, ntekereza naho hantu abantu bababona cyane mu kuririmba, ariko babona uburyo mubikora muhuje, mubikunze, munabizi, ukavuga ati bano bantu bahuye bate kugira ngo bahurone ari perfect match kabisa, ari abantu ubona rwose umwe yaremewe undi. Byagenze bitari kinkuru, ndumva nshaka ko Maya ari uza kuyibara. Ni just sawa kabisa. Mwari kubwira makuru. Aba badama jya beza kukuba ari inkuru. Maya, byagenze bite mwahuye muti? Ya, twahuye muri 2011 nashe mu Burundi kuko je nakuriye hanze y'u Burundi. Hanyuma icyo gihe nibuka ko nta kirundi narinzi, navuga icyongereza gusa. Hama bantumira abandi bashitsi twari kumwe twiga hamwe, bantumira muri rehearsal, bari bagiye muri repetition. Muri iyo repetition rero niho naje guhura na Fabrice, yari repetition ya HM Burundi, bakora concert muri 2011 mu kwezi kwa kane. So twahuye muri ibyo bikorwa, ariko yabaye nka instant. Actually byari biri strange kubera ukuntu tumaze kuvugana gusa twahise twumva ko duhuje ibintu byinshi cyane. Ni nkaho nibuka ko amaze kumbwira, kuko umunsi wa mbere twaricaye arambaza amakuru yanjye, arambaza testimony yanjye kuri nyine umuntu mushashaje muri ministry. Hamambwira vision yiwe, numva ihuye neza n'icyo Imana yari kirambwira, icyo Imana yari yampamagariye. Kandi muri kiriya cyumweru nari maze igenda ko ndasengera ngo Imana impuze n'abantu, ko nari mpejeje gutaha ariko ntaramenya aho mpera mu gutanga ubuzima bushasha. Numvise gusa Imana yarampamagaye kuva mu gihugu nari ndimo gutaha mu Burundi. Numva ikintu cya mbere ari gusengera abantu duhura, abantu bazamfasha tugahuza icyo kintu Imana yampamagaye gukora. Kandi nsanga umuntu wa mbere twahuye yari we. Hama kuva kiragiye twese tuba inshuti cyane, dukorana ibintu byose, twagenda ahantu akapreachinga, nkaririmba, tugafashanya gutyo nyine. Kuki byakomeze kuba mwe babiri kandi mwari mwaje ari as a ministry? Ahubwo nabisubize ne. Oya, mbere yuko asubiza kuko ndumva afite byinshi byo kuza kunsubiza. Ariko twagize, urumva yari divine connection cyane kuko igihe twahuye twasanze duhuje Imana iri kutubwira muri ico gihe. Wewe yarahejeje kuva ahantu muri training ya ministry, avuye muri Bible school, araza afite ikintu, afite umuhamagaro uri clear cyane, ari muri ico gihe nyine cyo kugendera muri uwo muhamagaro. Bantu b'Imana, murumva hakana Fabrice yari afise umuhamagaro uri clear, uri clear. Nko guca rero aganiriza Maya, aramwereka vision, aramwereka ivyo ariko arajamwo yo yifuza gushika. Voilà, aramwereka igicapo. Maya nawe yumva ivyo bintu Fabrice agomba gushikako. Iryo yerekwa rya Fabrice, Maya nawe yumva ivyo bintu biri muri we. Maya nawe yavuze ati ibintu byinshi nsanga tubihurijeko. Voilà, ngiki cyo bita perfect match. Ahari perfect match, umugabo ashika ku ndoto ziwe, no kuvuga ngo afashijwe n'umugore wiwe, kandi
n'umugore bya bindi byari muri we bikaba byagiye habona. Ivy'umugabo bija ngaho n'ivy'umugore bikaja ngaho. Ivyo bintu ugasanga biriko birafashanya. Voilà. Question de savoir la personne, comment reconnaître la personne de sa destinée. Regardez si la présence de cette personne est une présence qui peut ressortir les potentiels que Dieu a placés en vous. Est-ce que c'est une personne qui peut vous accompagner à vivre votre destinée? Banzura uwo muntu mugomba kubakana n'umuntu vy'ukuri ashobora kugufasha gusohora vya bintu biri muri wewe, ashobora kugufasha gushika kuri rya yerekwa, kuri ya destine yawe, kuri ya vision yawe. Voilà, kuri ca gicapo wifuza gushikako. Si vous êtes une femme par exemple, vous aussi vous avez une destinée. C'est vrai que vous êtes venu soutenir un homme. Vous êtes venu accompagner quelqu'un. Vous êtes venu compléter quelqu'un. Voilà, vous voyez? Mais malgré cela, dans ce que vous venez apporter à cet homme pour faire de lui l'homme que Dieu a vraiment prévu, l'homme que Dieu a pensé, il y a le potentiel qui est en vous qui doit éclater. Ati nawe we nk'umufasha uwo mugabo uje kumufasha kugira ngo ashike kuri rya yerekwa Imana yamushiramo, kuri ya ndoto, kuri ya vision. Ati muri uko kumufasha nawe hariho ibintu buri kurashira hanze, hariho ibintu biba biriko birasohoka muri wewe. Vya bindi nawe wari usanzwe ufise vision, nawe wari usanzwe hari ibintu wiyumvamwo, wari usanzwe hari igicapo ubona cyo gushikako. Nawe rero mu gihe muba muhuriranye, mu gihe muba muhwanye, ico gicapo uba uriko uragishikako. Le potentiel qui est en vous aussi doit éclater en tant que femme. Rero nibaza ko twese Imana yari yaduhuje mu gihe gikwiriye, gihe ciza, tuje dusanga nyine ivyo dukora bihuye cyane. N'ukuntu twaririmba, nararirimba agahita yigisha akumva birahuye, nanje nkumva birahuye. Actually novuga ni it started to make sense. Ubuzima na calling yatangiye kumakinga sense ariko nahuye nawe. Kuko hari igihe Imana igushiramwe ibintu ariko ukumva ntubona ukuntu bizagenda, ariko tumaze guhura nibwo nahise numva nanje ubuhamagara wanje making sense. Ati je vraiment hari ibintu ntabona neza iyo bizoca. Voilà, nari mvise confusion. Ati mugabo tumaze kuganira nza mbona biratoye umurongo. Nje ndabibona neza. Umugore rero akenshi nuko biba bimeze. Voilà, ari umuntu afise mu migambi kuzorongorwa. Ibyo yipfuza gushikako ni ngombwa bibe mu murongo w'ibiri mu mugabo wiwe. Nta mayerekwa abiri ashobora kubaho mu muryango. Habaho iyerekwa ry'umugabo kuko niwe ari umutwe w'urugo, hanyuma umugore nawe akamuherekeza. Vya bindi biri mu mugore, vya bindi biri mu mugabo bikagenda birafashanya kugira ngo bashike kwiyerekwa ry'umuryango. Voilà, baba bafise iyerekwa rimwe. Ibiri muri bo bikagenda birafashanya kugira ngo bashobore gushika neza. Voilà, nibaza yuko akantu gatahuritse abantu b'Imana. Aha rero niho abenshi bakunda gukubitikira, ntibihangana kugira ngo birondeze, bamenye abo bari bo, hanyuma bubakane nabo hari ico bahuje. Imbere yuko ugira mariage, banza witahure umenye uriwe. Utahure inguvu ufise, utahure ico wofasha umugabo wawe. If you don't have a sense of who you are, everybody can seem right, but every right person might not be the right person for you. And when it comes to marriage, it's about the specific. It's not that, oh, this guy is a great guy, this girl is beautiful, she's nice, she's that. Is she the right person for you? Is he the right person for you? Which is the real question about whether it's Mr. Right or it's Mrs. Right. Is Mr. Right for who or Mrs. Right for who? And you cannot get to that answer except you first understand who you are. So your first investment is in self-assessment. You know, who am I? Where do I want to go? What is my long-term vision? What are my values?
at the end of my days, how do I want my story to end? What am I working towards? How do I want to finish? ati ntushobora kubaka utaritahura uriwe gutahura uti mbega ndiko njahe viziyo yanje ni iyahe ngomba gushika kuki gari n'ivyahe bintu nkunda ibintu n'ibintu bihambaye cyane ibintu rero kenshi turavyirengagiza murumva yuko biza kugwa muri vya biharuro hariya mbega ni bangahe bagira mariage bamaze kwitahura mbega bagira mariage bataritahura bigenda gute ibi bintu byose utarabimenya umva yuko biza kuba ikibazo nivyo hariho abama bitahura baza baragize mariage mugabo si vyiza wo kwitahura utaragira mariage ubwo turacyari muri ministry n'iki ntabwo turagira mu by'urukundo tukiri aho ngaho umunsi wo mubona byari bimeze bite wiyumvishemo gusa someone nk'umuntu mugiye guconnect nk'umuntu ugiye gufasha muri cyangwa hari amaso yararenze areba n'inyuma yaho imyaka ngahiri iri inyuma oya twabanje kugira iyo connection uvuga iri spirituelle cyambere kuko duhura uvuga mbere yakubwiye ko twari mu gikorwa c'Imana ko twahuriye muri repetition duhurira mu gikorwa cyo gutegura concert twazise concert nk'uko kuyu munsi turiko turategura concert hanyuma uko ibikorwa byagenze ko twahuye nk'uko yabivuze naramubajije ibibazo nawe aranyishura aranadufasha muri iyo concert kuko yaranaririmbye muri iyo concert hamwe ubona umuntu ukavuga uti uyu muntu none ko mbona ko muri ibintu byose ari sawa ko mbona duhuje umutima ko mbona duhuje rero ugashitangura rero ku nawe urabizi utangura kuraba n'ibindi ukavuga ati ariko ico gihe hari mu 2011 ntitwaciye twinjira muri ibyo by'urukundo ko urukundo twagwijwinjiyemo ndumva imenga imyaka nk'ibiri inyuma yaho ariko ubona uri kumwe n'umuntu ukabona ko n'uyu nyene nuko nyene bimeze hari ukuntu cyane cyane nk'abantu bakuriye mu nzu y'Imana cyangwa se nasanzwe muri ministry ibyo bitekerezo iyo biri kuza ku muntu mukorana umurimo n'iki ubanza kubyibuza ukavuga ati oya kadukora umurimo w'Imana ibitekerezo nibireke kuza ukumva nyine ushaka kubihunga cyane wowe byari bimeze bite nk'umuntu nk'uko yavuga kuririmba ukajya kubwiriza ibyo bitekerezo byazaga ntuwatekeza ko bishobora no kuba atari biturutse ku twari dukuze twari abana kandi urumva hari igihe n'ibintu biza bigusanga uri no mu bindi urumva nibazwaye nabyo byabaye kuri twebwe ariko twabanje kurindira nyene kubwizo mpamvu mejeje kuvuga gusa nka message novuga ku bantu nkunda kubwira abantu iyo uri mu bihe byo kurindira urindira umuntu agiye kuza burya haraza abantu batandukanye igikorwa Imana yaduhaye ni cyo kubita izina hariho uza ari umuntu mukorana business hariho uza ukabona ati uyu reka tumenyana ariko tugumane kure na kure urumva hariho urana na Adamu ncikogo yakoze ibikoko bimwe byita inka ibindi byita ingurube ibindi ariko hari aho yageze aravuga ati uyu no nibaze rero ko igikorwa cacu nk'aba ntuca bigira umuntu nyene utagira ama emotion utabona ibintu ahubwo nukumenya kwita izina ibintu rero gihe namubona jewe byukuri ntakubesha umwanya nyene naravuze ati uyu ndabona ari madame wow sinas na dute nimwe ari wow yego kweregera abantu ubona ukabona ati turakundana ariko nyene ntibyavamo ugasanga si wamufasha mwiza Imana yakugeneye nawe rero kubyita izina ukaraba neza
voilà akantu karahambaye. Hari abantu n'ukuri mushobora gukundana mugabo kumva hari ibintu bitaza kabisa, vuga uti oya aha uyu naho dukundana oya ntitwobana kweri, bivanye niyerekwa mfise, ndumva yuko hoba harimwo agahazi. Aha aka kantu katwigishe cyane bivanye n'igicapo ufise, uwo muriko muravugana urumva yuko ari umuntu kabisa azogufasha kugishikako, urumva ko uzogira umunezero udasanzwe muriko muragikorana, urumva ko hazoba harimo enthusiasme. Ntuve kurongora canke kurongorwa kubera bariko barakubwira ngo imyaka yabaye myinshi, igihe cabaye kirekire, hanyuma nguje ku muntu ubona utazoshobora kwidagadurana nawe. Umenya yuko ushobora usanga wipfunze wewe nyene wishize mu ibohero. Fabrice, k'abasore benshi cyane nk'uko wari ukuze ukijijwe usanga bafite condition ziri endless zitagiraho zigarukira nyinshi kabisa, avuga ati umukobwa umeze utya usenga, nta conditions nyinshi wari ufite, ibintu ugenderaho biri specific ati nintamubona byujuje ntabwo tuza. Urumva nk'ubwije ukuri, aba artiste cyangwa abantu bari mu bintu bya baba bazwi baboneka, tugira ingorane ikomeye, niyo kumenya umuntu agukunda by'ukuri, kuko hari ababa bagukundira ingabire y'ubufana, hari abagukundira abari abafana, abandi urumva ugasanga bakubwira ibintu byinshi. Rero ndiko ndabwira n'abankurikira bari muri kino gikorwa bazwi, bari urumva ingorane ya mbere ubwira nuko usanga hari abantu benshi iruhande yawe bagukunda kandi ukabibona ko bagukunda. Nawe rero ugiye nago ukajyana na bose, urashika ahantu usanga ni wafata ingingo yo kuvuga ngo ugire mariage, wibagije ibibazo by'ukuri, ukicara ahantu ukibaza ibibazo, uza gusanga bitari bidahura. Rero ni ukwibaza cya kibazo nakubwiye, uyu ninde, naho ankunda cyane naho ndamukunda, uyu ninde, kuko abantu barashiramwe ama emotion menshi cyane n'urukundo cyane. Urukundo sigo gonyene rugira urugo. Urukundo ni kimwe mu bigize urugo, ariko urukundo sigo gonyene rugira urugo. Ama emotion haragera igihe ashobora no kugabanuka. Urumva muri mu rugo urashobora no gushavurira umuntu, birashika. Urumva ugasanga si vya bintu bimwe za nyenyeri zo mu maso nturi kurazibona. Muri ako kanya kiba gisigaye ni giki gituma urugo rukomera, ni kwa kuvuga ati uyu ndabizi ko ari we Imana yangeneye, ndabona ko ari we nahisemwo mu bandi, ukaba ufise iyo vita commitment no itagute, ni nkingingo wafashe yo kuvuga ati uyazombera umufasha. Voilà akantu karahambaye cyane. Abantu bubakana bubakiye ku rukundo gusa, atakindi kintu bahurije ko, badahurije ku muhamagaro, ataco bariko barubaka kugira ngo bazoshike ko muri kazoza. Iyo bashwanye, iyo bigenze nabi, urumva yuko rwa rukundo ivya rwa rukundo bica bibanza bigahungabana. Rero mu gihe atakindi kintu bubakiyeko bica birangira. Urukundo ni rwiza, niko rwa mbere, mugabo hariho ibindi bintu bitegerezwa kuba bimatanye n'urukundo. Ni ya vision, ni wa muhamagaro, ni bikimuhurije ko ankome canke muri rusange. Kugira ngo utandukanye urukundo uri kumukunda rwa gifana cyangwa se nk'umufana n'urukundo rwo kumva nyine yakubera umugabo, ni intambara yari imeze ite mu mutima wawe? Urumva ofete jewe kubera ko ntakuriye mu Burundi, iyo side yiwe ntago nari nyizi cyane, sinavuga ko nari umufana wiwe ko sinari muzi, kuko twahuye ico gihe kandi natangiye kuba umufana we maze kumumenya, maze kumenya uwari we. Actually cyatumye mba umufana wiwe n'uyu munsi, igituma ndi umufana wiwe kubera ko nukubera character yiwe n'ubuzima nibyo namubonyemo nk'umuntu. Urumva kuko hari abantu bakunda idea bafite y'umuntu batamuzi, koko batazi character y'uwo muntu. Je urumva je naje kumukunda no gukunda ibyo akora n'ibikorwa byiwe inyuma maze kumubona. Nibuka there's one time bari muri concert, iyo concert yavugaga naramurebye muri backstage, harimo
hari ukuntu bariko barakora. I was so impressed, narebye umutima ndavuga wow, umuntu afite umutima mwiza. So je nibaza ko nabaye attracted by not ibintu abandi bantu ngira babona, nabaye attracted n'ibyo nabonye nyuma muri background. Nibyo byatumye ndamukunda nkakunda n'ibikorwa akora. So it wasn't the music that drew me, it was more of the character. Voilà, umugore wawe, umufasha wawe muzofatanya urugendo, ubwa mbere na mbere ategerezwa kuba umufana wawe, umufana w'ivyo ukora, ategerezwa kuba bikunda wampaye inka. Mu Kirundi bacu umugani ngo nta ndagukunda nka kwankira umwana. Nta muntu yovuga ngo aragukunda hanyuma ngo yanke ivyo ukora, ivyo ntibishoboka. Ategerezwa kuba umufana, naho abandi bose batogufana wewe ni ngombwa ategerezwa gukunda ivyo ukora, ategerezwa kugufana. Uwo muriko muraganira, uwo muriko murapangana urubanza, cyangwa uwo muriko murategurana gufatana urugendo, yobafana ivyo ukora. Kandi si ku ruhande rw'umugabo gusa, mu gihe mwahuje vy'ukuri, mu gihe umugore nawe afise ibiri muri we, umukobwa afise ibiri muri we, n'umugabo ategerezwa kuba abifana. Mu yandi majambo murafanana. Urugendo rumeze neza, ariko urugendo n'urugendo nyene. Urugendo mugenda mwiga ibintu byinshi, mutangura muri abana, mufise ukuntu mufise uducaprice tw'abana, mukagenda mukura, imyaka 3 karangira, mukagenda mwiga. Mbese novuga mariage na hantu wiga uri wewe, ko abantu benshi baza muri mariage batiyizi. Urumva ukamenya cyo ukuntu meze gutya, iyo mbabaye numa nk'isomene. Je nabimenye muri mariage ko iyo mbabaye nashobora kunuma nk'isomene yose. Nababajwe n'akantu gato, wicecekeye yacecetse wagira ngo nk'akantu gato gusa, kubera akantu gato kandi akababazwa n'akantu nyine nawe ubwawe, nawe ntamenye impamvu bimamaje ariko bikamubaza. Urumva ukabimenya ukavuga ati none no marisomene ntavugishije umuntu tubana. Urumva urashobora kumara isomene utavugishije umuntu wundi wo hanze, ariko ushobora kumara isomene utavugishije umuntu mubana mu nzu. Ukagenda wiga ko kuri karakteri yawe, rero ukagenda ukura, ukavuga okay, kumbi umuntu ababaye aravuga, kikira mbabaye sinavuga, mbabaye naranuma, ariko buri narize mbabaye nsanambwira umvugize iki kintu cyambabaje, akashambwira none ko je nari nabikoze gutya na gutya ntashaka. Rero mariage urugendo w'imyaka 10 ni urugendo tumazemo twiga, tugraduatinga, twegera imbere, ubuntu bw'Imana tububona, ingorane zikaza tukazitambuka, tukabandanya tukagenda dushigikirana twiga. Urumva biba biryoshe nyene muri ico gihe iyo ubikora ushira Imana imbere, kuko ugacana bugufi, kiga guca bugufi, kuvuga mbabarira jambo ritoro aha turize communication. Ari akantu kakubabaje, rero kumara igihe uhoze, kumbure uwo yagakoze ashobora kuba yagakoze atabibonye, atagomvye kukubabaza, kandi ko barakantu gatoya cyane umubwiye yoca kubwira ati nabigize ntabibonye mbabarira. Voilà, kumara iminsi nk'iyo yose wibabarije ubusa, we ni uri kuriyica. Rero ubigira cyangwa wahora bigira, nibaza yuko yize ikintu. Umugenzi yakubabaje, mubwira uti wambabaje, ibi ntiwategereza kubikora uko, siko ndavyumva. Voilà, mubivuganeko communication. Mu myaka 10 urumva n'urugendo rutoroshye, hari ibyo muhuriramo byiza, hari ibyo muhuriramo bibi. Maye ni ibe bintu mwahuriyemo cyangwa se muhuriramo nabyo ubona byagiye bibagora cyane, like ku buryo nibaza ko ngira ikintu twaciyemo gikomeye cyane, nigiye twari tuko dusengera abana, kandi nibaza ko ico kintu ni ikintu kigoye ku muntu wari wese yahura naco. Kandi twebwe nibaza ko nk'abantu bagaragara, abantu ngira baribajije ibintu byinshi bimeze bite, imyaka iragiye, indi irashize ntibamenye byabaye. Kandi natwe umva mu kubinyuramo ibyo byose
twari ko tudiringa nabyo ariko tugomba guhagarara imbere y'abantu tukababwira tukaba encouraging kandi turi kunyura muri ibyo ngibyo ariko nabyo Imana yarabitunyujemo bitwigishamo ibintu byinshi tugera naho dutangura kubwira Imana ati Imana icyo ushaka aba arico kiba kuko urumva hari igihe umuntu akubwira ati tugusengera uronka umwana ariko twarageze ahantu tuvuga ati niba Imana yabyemeye kuko Imana ari nziza nibi ni byiza gusa ntago tubyumva ntago turi kubibona ibyiza byavyo ntago dushobora kubibona ntago dushobora kubitahura hama twageze igihe dutangura gusenga turavyakira nko mu mwaka wa 5 cyangwa 6 turavyakira turavuga ati urazi twafatanye turi babiri tuzabaho niduha abana tuzabaho tubane neza nitabaduha tuzayishima tubeho neza duhita tubyakira tubaho ahubwo icyo gihe twahise tureka no kuba abantu bahangayitse barira bagira gute batanga imitwaro hirya no hino wapi duhita dutangira kwinjoyinga tuvuga tuzi rero nitwaba turi de gutya tuzabaho ubuzima bwiza tuza traveling isi yose uzi ko ubu ngubu basigaye hari abantu bahitamo kutabyara kubera babona nyine bigoye bakabona kubyara kuko urumva kugira umwana ni sacrifice uba wakoze ubuzima bwawe burahinduka kandi responsibility ikomeye kandi niba wari ufite gahunda kanaka ugomba kuraba umwana ugashira imbere umuryango so twebwe twaciye tuvuga ati kumbure niyo mpamvu Yesu yabaye hano ku isi ntago yagize mariage ntago yabyaye abana kubera ko yari afite umurimo wamuzanye cyo kimwe na Paulo kiyagiye yavuze ko ashaka kuba wenyine so anyway natwe rero twese tuvuga ati birashoboka ko Imana idashaka ko tuzagira abana biwacu cyangwa se icyo kintu ni ikintu cyoroshye kwakira urumva ikintu nakongera ko kumbure kuri bari kwaravuga nuko Imana dusenga ni Imana ishoboye byose urabyizera cyane ni Imana ishoboye byose no kuvuga ngo ninaniwe kuduha abana bacu novuga tuvyaye biologiquement ntibinaniwe shagira gutya bikaba sivyo ariko kubera ibintu abantu bose bizeye canke bigishijwe bumva ko Imana ni nka ATM machine handi ushiraga karita ugasohora kubera ngo wizeye ariko hariho icyo no kwita ubugombe bw'Imana canke muvuga ubushake bw'Imana igihe Yesu aja ku musaraba yaravuze ngo Mana ntibibe igikombe n'ikidengana ariko ntibibe nkuko cyenda bishaka bibe nkuko ubishaka ibyabaye nuko icyo gikombe nticamurenganye urumva uvuga ko icyo yasengeye ntacyo yakibonye icyo yasengeye ntiyakibonye urumva Yesu ntiyishuwe muri iryo sengesho icabaye nuko ko yarabambwe ku musaraba byari bibabaje ariko icyavuyemo niyo mpamvu uyu munsi uvuga ngo gukunda gospel icyavuyemo ni twese so twebwe rero nk'abantu bagize mariage turizera ko Imana ishoboye kuduha abana urumva ariko n'ubwito baduha nkuko ahubwo kintu na ndirimbo tabaturimo n'ubwito baduha hakuya Shadrach Meshach na Abednego bavuze ati iyi Imana yacu ishaka kudukiza ariko n'ubwito dukiza ntituza gusenga izindi mana ntituza gupfukamira icyo gishushanyo ubwo bukristo rero nibwo abantu muri iyi minsi bataratahura batarasobanukirwa kubera hariho ubutumwa bwinshi buza kukubwira nyene ko Imana izoguha ibyo ushaka byose Imana izoguha amafaranga Imana izoguha ama Range Rover Imana izogira gutya ariko ubugombe bw'Imana nibwo bwiza ku buzima bwacu urumva hari igihe ushobora guca mu kintu kibi gituma haza kuba ubwiza bw'Imana bundi burengeye urumva aho nje ntanga karorero twebwe nubwo yavuze ngo ntitufise abana turabafise icyo gihe ntabwo twari dufise ariko uyu munsi turabafise ariko batari biologique ariko bari more than that okay ndabita miracle babies kuko ni bitangaza n'ukuri uwa mbere mukuru yitwa Fiona wewe ntitwamwadopse ariko arafise abavyeyi biwe mugabo umwana twareze kuva ari muto urumva kandi turamurera twiyemeza no kumushigikira mu bijanye no kwiga no kumushigikira n'ibindi byose bitandukanye umubonye umwana
ni umwana azi ubwenge cyane arashimishije cyane nahoze ni umwana yenda namubonye anatamba cyane nzi ko Umufana wa mbere. afise kazoza kadasanzwe kuko ni umwana tukimubona twavuze uyu afise kazoza kadasanzwe kuko azi ubwenge kandi turazi ko azoshika ahantu kure kumbure n'ibyo atari gushika ko kubera uburyo azobishika ko kumbure kubera Imana yaducishije aho hantu urumva ariga akiga neza kandi ukabona ko by'ukuri ni umwana afise hano akoresha neza wa kabiri nuwo twadopse yitwa Gabriela ni igitangaza cy'umwana urumva igitangaza cy'umwana anezerewe buri munsi iyo ubonye Gabriela atari ko aranezerwa uca wibaza uca umenya ko agwaye urumva n'izi ndirimbo zose za 15 zose arazizi zose kandi arazi kuzitamba so nca nibaza ikibazo Gabriela iyo twe tutaza kwemera uwo muhamagaro wa adoption umuntu ashobora kuba ataba ariho ashobora kuba atariho sinigwa ninjira mu detail ariko nta buzima ariko bafise nkuko iyo Yesu ataza gupfa yego wowe ntuba witwa umukristo ngo twahinduwe kuba abana b'Imana ntitwara abana b'Imana hinduwe kuba abana b'Imana tuba adopted adoption rero adoption igushoboza gufata umuntu atari kwitwa wawe akaba wawe kubw'urukundo Imana yagushizemo uyu munsi iyo tumuravye nitumubona nk'umwana ntitwibuka ariko abantu nkamwe muje ariko twe tuzi ko ari umwana wacu 100%. Rero abantu b'Imana kino gihe hariho abantu bariko baraca muri ibi bibazo Maya na Fabrice baciyemo. Hariho abantu bashobora kuba barenza imyaka 10 abandi nabo bariko barayababa voilà batararonka umwana. Rero iki cigwa kikuremeshe iyi ntahe ikuremeshe iyi ntahe baremeshe ndazi yuko bibabaje ariko kome mwahisemwo kubana kandi mukabana mu vyiza no mu bibi mwiha amahoro murindire mwihanganye bikunze bizokunda bidakunze mubeho ubuzima buryoshe ubuzima busagutse kuronka abana si itegeko ahubwo ni inyongera n'akabonisi Imana iha abubakanye ni vyamwa Imana iha abubakanye ntimwubakanye kugira ngo muronke abana oya ahubwo mwubakanye kugira ngo muzobane ubuzima bwose mushigikirana mu bibi no mu vyiza abana nabo bakaba umugisha abo rero mushobora kubaronka canke ntimubaronke voilà rero nimba vyagenze uko ntihagire usubira guta ibiranduzi ku wundi ntihagire uwuca inyuma uwundi amubabaza Imana ni Imana nziza Imana ni Imana ishobora kubaha umwana ibishatse hariho n'abarose abana heze n'imyaka irenga 15 muri uko kurindira rero murashobora kuba murakora ibindi murashobora kwadopta abana nk'uku umuryango wabikoze si mwebwe mwenyene rero mumenye yuko hariho n'abandi ariko bavyihanganiye tunibutsa n'abantu bariko baradukurikira bashobora kuba bari muri iyo periode yo kurindira yego narigeze kubwira abantu ni iyo urindiriye mu biro urindiriye directeur general ahantu hari ahantu bakwicarika muri waiting room hajya ahantu burindiriye kenshi urumura bakwisaguye kuraba kwisa kari gutinda urindiriye ko directeur muvugana aguha akazi ariko iyo utereye amaso gato hari gusanga abandi bantu barindiriye muri bajya barindiriye ashobora kuba ari mwundi mudeje ashobora kuguha akazi atari uri yego uranyumva rero abantu muri waiting room sahantu ho kurira oya sahantu ho kurira ngo wiganyire ahubwo raba muri iyo waiting room ivyiza Imana igushaka ko ubona aho nyene uri urumva hari igitabo gishobora kuba kiri ku meza
mu gihe urindiriye deje ukakiraba gutyo bagifungura ugasanga niho harimo n'inyishu ya vya bindi washaka kubaza deje rero waiting room ntuhafate nk'ahantu h'umubabaro hafate nk'ahantu ho kwiga nimba hari televiziyo raba iyo televiziyo hashobora gucamo ijambo muri iyo televiziyo rigushoboza ibirengeye ivyo uriya mudeje urindiriye rero amasengesho yacu duhindure uko dusenga ntidusenga amasengesho yo gutegeka Imana oya dusenga amasengesho yo kubwira Imana ngivyo nshaka ariko ibyawe ndazi ko ari byiza kuruta ibyawe uvyemera ukora ivyo ushaka ico kintu muri iyi myaka abantu benshi baribagira ko hariho ubugombe bw'Imana kandi nyene nkuko yavuze Imana ubugombe bwayo ibireba kure Imana yo ifite perspective iri hejuru ya perspective yacu rero hari igihe tubwira oya kubera kubizi ivyiza nk'ubujeyo ndavy'ubuzima bwacu ndaraba nkavuga ni jewe sinari kurota ko tuzogira abana nk'abo dufise uno munsi kuko iyo ndi kumwe nabo ndumva ko ari ibyo bintu birenze ibyo je nasenge kuko ico gihe yumbwira ngo hari ikintu kiba kirenze ivyo wowe bibaza ko bishoboka no kubwira ko bidashoboka kuko numvaga ikintu nshaka nikijya nyene ariko narabonye ikintu kirenze ico jewe nasenge kubona abana Imana yaduhaye nkabona n'ibintu yaducishijemo n'umugisha actually niriya myaka yo gutegereza yatubereye imigisha kuko imyaka y'imigisha cyane kuko twarakoreye Imana twarakoze ibintu byinshi twashoboye kwitanga twarashoboye mu rugo wacu hari ahantu abantu benshi barahaciye barahabaye twarashoboye kubera umugisha abantu benshi natwe twaronse umugisha so ijya waiting period ntabwo yari accident ntabwo ari kubera ko Imana yatwibagiwe cyangwa Imana yashaka ko dutegereza kwa kundi abashefu bamwe bashaka ko bategereza gusa oya hariya niho Imana iri gushaka aho nyene ntabwo hari kugira ngo utegereze ikindi gihe ure aho kuko niho Imana kuvuga Yesu we nuhemuka uhoruri wa undi yes mutima wanje shima Imana nikora ibikomeye ngizindi mana erega kubaho ni Kristo no gupfa navyo ni inyungu mutima wanje shima Imana nikora ibikomeye mu muriro no mu mazi iserukikanawara mbere naho nobabazwa sizosenga izindi mana erega kubaho ni Kristo no gupfa navyo ni inyungu kuvuka k'umuntu kuza k'umuntu mu muryango ntabwo ari amahitamo yacu no kutabyara ntabwo ari amahitamo yacu n'amabanga y'Imana rero urumva uvuze ngo abantu ndazi ko ikibazo batanguye bivuga ngo pressure buriya pressure iza iyo nawe uyemereye urumva iyo pressure uyemereye kwiza iraba pressure nyene twebwe icyambere twari dusa amahoro hagati yacu yego dufite amahoro iyo ufite amahoro hagati yanyu iki cyambere ntutinya kubivuga ntutinya ko bija nko mu kiganiro nk'iki kuri kuravuga canke iki so iyo pressure twe nayo twari dufite ko twebwe Imana dusenga turayizi turazi ukwikora turazi n'ivyikora uwo wundi bakunda kuvuga kwazoza nawe ari mu migambi y'Imana n'Imana ishaka kwaza ubu azoza nubwo yoshaka kwaza dufite imyaka 80 na 90 nka Abrahamu naho nyene ashobora kuza ariko ntituzosenga izindi mana kandi ntituzogerageza kugira shortcut kuko iby'Imana ishaka nibyo biryoshe biraruta ibyo twe dushobora kwiyumvira uko jewe nk'ubuyo niyumvira adoption ndarira nkumva mana ni gute wowe ushobora gukora igitangaza ugahuza umubyeyi n'umwana
kandi badahuje n'amaraso ariko ukareba ukavuga ati ibi n'Imana yabikora tu. So nukubwira n'abandi abantu bariko baratwumviriza niba uri kuratekereza adoption ntubitekereze nka plan B, ntubitekereze nk'ikintu cyo gukora kubera ko wabuze ukuntu bigenza. Oya, kuko uwo mwana uzabamugiriye nabi, kuko ntabwo ari umwana uri kurafasha. No, adoption yatandukanye no kurera. N'umwana wawe. Twebwe kuri Kristo ko tuba ko twabaye adopted. Ubu tutari n'Abisiraheli tute no mu muryango. Ubu rero turaba Kristo. I am a child of God. Ntabwo turi abana babandi bafashe. Malheureusement muri Afrika tugira abana turera tukabatandukanya n'abandi twabyaye. Ukabagaburira ibitandukanye. Take chicken now. Join me and enjoy. Did I here follow you and enjoy? Eh? Olisa, why did you give him chicken? What is my brother? Who is your brother? He's not your brother, he's your step brother. He doesn't deserve to eat chicken in this house. Why will you give him chicken? But he's also a human being and is part of this family, so why will you not eat? Why will you not eat chicken? He does not deserve to eat chicken. Look at what he's supposed to be doing, to be working, washing. Who is your mommy? Do I look like your mommy? Eh, Bethel? Do I look like your mommy? If you call me mommy again, I give you a dirty slap. Come and wash that clothes. And you see you. It's like I will not be buying something for you again. Any day I give you anything and you share for this boy, Daddy, I will deal with you. Mommy, if you don't want me to be sharing something with my only brother, then stop buying something from me. I should stop buying something from you. Come and start eating the chicken now. You have my What is this? You. Start washing that Stop clothes. it now. Wash that clothes. Get busy. Better! Daddy! Ibi bintu birakunda gushikira abadamu cane, aho usanga batandukanya abana. Umwana umwe ukamuha indya ziryoshe, uwundi ukamuha ivyo kurya biteye isoni. Nta bubisha usumba ubwo. Kabatwa ku mashuri atandukanye. Ariko ibyo ntabwo ari byo, kandi ntabwo ariko Imana idufata twebwe yaduhaye, yatugize aba heirs with Christ, co-heirs with Christ. Urumva yaduhaye natwe umugabane, atugira natwe abana mu rugo. Niko adoption niyo mabanga. Actually ndakubwira umaze ku adopt nibwo usobanukirwa gakiza ugasigara wishima ko bana warakoze kungira umwana wawe. Wow. Ndizera yuko intahe ya Maya na Fabrice iza gufasha benshi. Reka tuje kwa Fortran Bigirimana. Fortran Bigirimana ijwi ryiwe ni ijwi impeccable, ni ijwi ryaryoheye abantu benshi, ni ijwi gushika n'ubu rikinezereza imitima y'abantu. Ariko byabaye ngombwa ko arondera umufasha. Bariko bararirimbana, amajwi yabo ni nk'ay'abamarayika. Les mots me manquent pour te dire merci, pour te dire merci, oh mon Dieu, pour te dire merci. Ta grâce m'a trouvé errant, sans vision du lendemain. Par ton amour tu m'as recueilli, tu as fait de moi ton enfant. Je suis bénie de toute bénédiction dans le ciel. Ton sang versé me rachète de la main. Ta grâce m'a trouvé errant, sans vision du lendemain. Voilà, murumva yuko biba bihimbaye cyane. Wahamagariwe iki? Rondera umugore asa n'ivyo wahamagariwe. Rondera umugore azoza mu buzima bwawe
ibikorwa wariko urakora bigaca bigenda neza gusumba aho wariko urabikorera bagashima bakaninahaza Imana bati Imana ishimwe. Naje mu nsengere umunsi narose umufasha muzovyumva muzokumva ko hari cahindutse mu byo nahora mvuga canke uko nahora nigisha. It's chocolate baby story time. Hey, yo, chocolate baby story time. It's chocolate baby story time. 1, 2, 3, and I feel like we should get a round of applause, y'all. Everybody in the comment section be talking about us in our intro. And all right, babe, I got a chocolate baby story time. Do you got a chocolate baby story time? Yep, go ahead. All right. Go. Go, you go first. No, you go. Literally, abagore. Twebwe twaremewe kugira isi nziza. Bibiliya ni kwivuga. Isi mukagira nziza. Mukagira nziza. Kuko birivuga ko ngo imaze kurema isi n'ijuru byose imaze no kurema umuntu. Ngo iramurebera avuga iti nagakwiye kwaba wenyine. Nuko ngo yamuremeye umugore kugira ngo amunezeze. Ye kugira irungu, ye kwigunga ye kuba wenyine. Nuko ngo twebwe rero abagore baremewe kugira isi nziza. Urose umugore mwiza, uburose umugisha, ubaho mu mahoro, ubaho mu munezero, ubuzima bwawe burahinduka. Kuko aravuze ngo niyo bahindura isi. Tugerageze rero kugira ingeso nziza mu ngo zacu, kuko bizotuma n'urubyaro rwacu rugira amahirwe yo kubaho neza. Ukabona umuryango urimo abantu babanye neza, babanye amahoro n'abandi, abantu bavugwa neza. Umuryango nk'uwo niwo ugukuramwo umugeni. Furutira rero atebagabo nukuri ntivyoroshe na gatoya kuronka umufasha. Kugira uronke wa wundi Imana yaguteguriye ntivyoroshe. Umwe muhuje uri ahantu habonwa na benshi biba bikeneye kamwe mu kufata uba stable emotionnellement nyene ibyo bikava mu nzira. Ariko rero kugira uzotore wa wundi Imana yakugeneye ico kiragoye. Inyuma ya mariage hazobaho un avant et un après. Nuko benshi batabivuga. Hari umuntu aja muri mariage akinjira muri paradiso karyoherwa ya majambo twako turavuga ngo babiri barutumwe kabisa akayibamwa karyoherwa akamererwa neza akumva nyene ari yujuje ubu noneho aruzuye n'abandi ukenduka ukarugogweramo ukarugogweramo yego urugo ishobora kuba paradiso canke kaba kabisa ishure wigiramo gihenomu. yego rero amahitamo y'umugore canke umugabo ni ikintu ukwiye guhanuzamo cane Imana kandi ukacitondera. Je rero ico naracitondeye cane et surtout que mu vyo Imana yari yambwiye yego kandi yari yavuganye na madamu wanje yamuganirije meme avant jewe nanje Imana iza kunganiriza. Byarangora kuvyizera kuko madamu wanje n'umuzungukazi. Naravuga hari n'abagenzi benshi banteye ubwoba ati umuzungukazi wowe umuzungukazi wowe kugira mariage n'umuzungukazi wowe uraza uraza abazungukazi tejo arashobora kubyuka bakakubwira ati sinigukunda ati wowe n'igikorwa c'Imana ashaka urazi muri iki gikorwa mariage kunaniye nukoreze no kubesha uco depoza kabisa nta n'ikintu usubira kandi kugira ahantu kuko uteza kuronka legitimite na Bibiliya bivuga neza urugo rwawe rukunaniye nta niwoja kuganira izindi ngo canke ni base n'umushinga. Rero yari challenge ikomeye ariko Imana ikambwira ati yamara n'uyu nawe Imana ikaba yaramuganirije n'uyu je nabiraba. Madame aragira ambwira ati kuko madame wanje yakuriye ino yabaye ino imyaka 20 na donc n'umurundi kazi en vrai ariko yambaye koba umuzungukazi yoca umugani yoca umugani bon
sinabura ko yogera hacu umugani ariko araririmba ikirundi nimufashe dushimura yiwe yego twarayiririmbanye aravuga ikirundi aravuga amajambo y'ikirundi afise na pasiporo y'abarundi ni umurundi kazi imbere rero kandi by the way ni nayo mpamvu niyo umuntu amanuje akambwira ati personally wowe ko ufise umugore w'umuzungukazi ati nanje ubona gute ndondereraho ndamubwira nti ugenze buhoro ibyanje ntuvyi birago ibyanje ni ka special kuko je burya n'umuzungukazi yakuriye Burundi afise niburaya arangororera kanekera tumaze 12 ans 13 ans tubana c'est 12 ans de mariage nta narimwe aranyidogera ngo ntandeki akunda kunekera akunda kungororera n'umugore mwiza vraiment nukuri sinabivuze ngo kubera n'imbere ya kamera n'umugore mwiza rero tuvuge ko waronse exception ni exception vraiment au fait nibaza ko byari namwe ndavuga. Hey, I'm Haley and I read 4 books every day with the Blinkist app. Get smarter in 15. Ni exception vraiment. Au fait nibaza ko byari namwe ndavuga. Imana yitanze yerekwa vision itangana ko vision. Je mu ma provision Imana yampaye umugore arimo kuko reka ndakubwira ibi bikorwa nk'ubu twe tuba muri ayo mahanga iyo udafise umugore atahura ibyo urimo nk'ubu ngo nze ngaha ngo maze iminsi 10 ndi navuye muri live recording hehe ndaje Bujumbura maze ari afise abana batatu ariko arajira kandi abana batatu hariya abarakazi gakomeye ari wenyene mutavyumva kumwe atari umuntu Imana yakugeneye aragutera stress kandi ivyo akubwira aba ari vyo akakubwira ati none urantanye abana bice bigenda gute none ugacukuma nga ministry n'ibifu fatwa ububaye limite yego donc kimwe mu bintu nshimira cyane Imana ni vraiment umudamu provision yamaye mu kuma umudamu we asenga akunda Imana aciye ubwenge abana banje bigisha neza yaba mu nzira y'Imana yaba mu buryo bwa kubwenge abahoya no vraiment umugisha nta mutima usimba ngo nturi muhira oya n'ubu ndi ngaha banumva ntuje nk'ubu la fois passée nagiye muri Canada narimse tournée y'ukwezi kose ukwezi urumva ukwezi ubwo Canada kubera ko hari amaville menshi ntushobora kugenda uvuga ngo ngiye juste pour une semaine baba bakeneye gukora mu maville menshi yumvira ukwezi akamamaga akambaza ati biriko bigenda neza atanababaye aryohewe yumva n'umugisha ukomeye. Ijambo ry'Imana riti kuko urose umufasha urose umugore abarose umugisha uvuye mu ijuru abarose ingabire ikomeye cyane. Ibi ntibyumvikana none gabene da voilà hitamwo uwo musangiye yerekwa hitamwo umuntu atazogutera stress mu byo uri kurakora hitamwo umuntu atazotuma usubira inyuma mu vyerekeye umuhamagaro wawe ahubwo hitamwo umuntu azotuma umuhamagaro wawe utera imbere. Ndifuza yuko iki cigwa kizofasha de generation et de generation. Iyi nayo ni couple y'umuririmbyi wo muri Nigeria yitwa Moses Bliss n'umugore wiwe yitwa Mary Wiseborn Bliss. Hari abantu bibaza yuko abakobwa basenga abakobwa bakunda Imana usanga ari abantu batugurutse usanga ari abantu badaciye ubwenge mu mashure ariko uko no kwihenda gose hariho abakobwa bubaha Imana abakobwa basenga abakobwa bari mw'impemu kandi baciye ubwenge s'il vous plaît. Iyo umukobwa rero yubaha Imana akubaha n'abantu kuko amaze kubaha Imana aca yubaha n'abantu nico gituma bavuga bati rongora umuntu yubaha Imana kuko umuntu yubaha Imana vy'ukuri ategerezwa no kubaha abantu ategerezwa no kubaha umugabo wiwe. Iyo rero umukobwa yubaha Imana
agacagira n'ubumenyi, agacagira intellect, agacagira ubwenge, akaba ari umuntu abriya, akaba ari umuntu ari brillante. Moshere, uwo muntu aba ari ingabire idasanzwe. Moses Bliss rero ni umuririmbyi akundwa cyane muri Nigeria, ni umuririmbyi w'indirimbo z'Imana, indirimbo za gospel, indirimbo zifise umudiho wo gutamba, indirimbo z'aba Nigeria namwe murazizi. Yarasenze arasubira arasenga, arasubira arasenga, agomba umugore w'ubwenge.